Hello my friends, mubaho cyane mwebwe mudahengeshanya kunshigikira muri basoma mbike mpoza ku mutima ku murango no mwijoro. Ariko wowe utarakora subscribe niko kanya ngo yikore, ubwire na mugenzi wawe nawe abwire mugenzi we nabo baze tubaha ikaze kuri channel idasanzwe, nabo bakore subscribe canke s'abone kugira ngo nabo tuzo turabana mu vyigwa vyiza bica kwishene kuri channel yanyu. Ikigwa cy'uyu munsi tugisanga mu gitabo citwa The Art of Money Getting, cyanditswe n'umugabo yitwa Phineas Taylor Barnum. None uyu mugabo ni muntu ki? Phineas Taylor Barnum umunyamerika yavutse igenekerezo rya 5 z'ukwezi kw'indwi mu 1810. Murumva ko ari kera cyane. Avukira mu gisagara citwa Bethel, Connecticut. Yamenyekanye cyane nk'umucuraranzi, umushoramari, yari n'umuyobozi w'ibikorwa by'imyidagaduro. Barnum yarafashije cyane mu bikorwa by'ubugiraneza, harimo ibikorwa byo kurwanya ubucakara bwari bwiganje cyane mu gihugu cya Amerika icyo gihe. Uyu mugabo ni umwe mu beza isi yagize, n'ubu aracibuka cyane mu mateka ko hari byinshi isi igenda imwibukirako, hari byinshi abantu bagenda bamwibukirako, na cyane ko yasize yanditse ibitabo byinshi byagize impinduka idasanzwe ku buzima bw'ababisomye ndetse mu buzima bw'abatuye isi muri rusange. Muri iki gitabo tugiye kurabira hamwe amategeko 7 yo gutuma amafaranga uyagira umugenzi naye akagukunda mukarambana akakubera inshuti. Iki cigwa niyo wakigira icawe ugakurikiza inama Barnum akugira, urabaye mukire budakena kabiri. Ikaze ni gwawe. Itegeko rya mbere mu mategeko 7 tugiye kurabira hamwe, ariko ndabibutsa yuko n'amategeko menshi, ariko jewe nashoboye gutoranya aya mategeko 7 abare turabira hamwe. Itegeko rya mbere rivuga riti iga kuba mu buzima buri munsi cyane y'amafaranga winjiza canke ibyo winjiza. Hari abantu benshi babona uyu mushahara uduze nabo bakaca baduza ibyo bakoresha ibitaba byari inyungu, ahubwo bakabona umenga baguje umushahara nabo baciye bagwiza n'imibereho no kubaho neza. Ariko ibyo sibyo, ahubwo ni wige kugura ibyo ukeneye apana ibyo ushaka byose, kuko abantu benshi bashaka yuko bogura ibintu byiza birengeye n'ubushobozi baba bafise canke burengeye cyane amafaranga binjiza kugira ngo bemeze abantu, babone ko abantu babayeho neza, babone ko barenze, bakibagira yuko abantu batigira bemera. Ntaco bokora kugira ngo abantu bose bemeze. Uwo mukino cyangwa ngo urugamba ntabwo wokwigera utsinda, ahubwo uzotsinda. Wowe niwige kubaho mu buzima buciriritse cyane, ahubwo uziganye menshi, winjize menshi. Twibukanya yuko iki cigwa canke iri tegeko no mu gitabo duheba kurabira hamwe La Chèvre de ma mère ca Kaniyama, nawe iri tegeko ararivugako cyane, ararishimikako. Itegeko rigira 2, guma mu buzima bumeze neza, gira ubuzima bwiza. Mvuze kugira ubuzima bwiza, gumana ubuzima butarimo kugwaragurika, harimo gukora sport kenshi gashoboka, irinde ibyo kurya byonona umubiri cyane, ndavuga nk'ibintu bijya binyobwa canke ibyo kurya bigwiyemo isukari nyinshi cyane mvaruganda, harimo alcohol nyinshi ndetse n'ibindi, kuko amafaranga akunda ufise amagara meza. Ite ku mubiri wawe ubuhe ibyo ukeneye bitawonona, hama nawe ugufashe
gukorera amafaranga menshi kurushaho. Birababaje cyane gukorera amafaranga wamara kuyakorera wanashimukana yaronka mugabo ubuzima bwawe ugaza kuyakorera amafaranga, ubuzima bwawe bwarononekaye utagishoboye kuyafungura, utagishoboye kuyimezamo neza. Umva ko ivyo bintu birababaje cyane. Ivyo bintu ni ibintu umuntu atokwishima uwo wese nk'umuntu ariko arakorera amafaranga. Ahubwo korera amafaranga mugabo wita no ku mubiri wawe, kuko uwo mubiri wawe nawe urawukeneye. Hama amafaranga uzotangiye kuyafungura canke kuyimezamo neza n'umubiri wawe umeze neza, udafata bwa butunzi canke ya mafaranga wakorera hama ngo uyahereze kwa muganga utangiye kuza uyivuzamo wivuza, kandi mu gihe wari kubikosora hakiri kare ukiriko urakora y'amafaranga. Kora siporo nyinshi ishoboka, wirinde ivyo bintu birimo isukari nyinshi mvaruganda, wirinde alcohol nyinshi, ibintu bene ivyo wirinde kunywa amatabi menshi, ibintu bene ivyo kuko ni ibintu bizonona umubiri w'umuntu, ubuzima bw'umuntu. Itegeko rigira gatatu, noza akazi ukora. Ni wige gukora akazi neza, kuko umusaruro mwiza igihe cyose wamuva mu kazi kanoze. Ibihe byose umusaruro mwiza uva mu kazi kakozwe neza. Kora akazi kawe neza ugakunde, nako kaguha umusaruro mwiza, umusaruro wifuza. Abantu benshi impamvu usanga no gukira bigoye nuko batazi kuba focus neza ku kazi bakora. Ugasanga umuntu akora agikora isaha imwe iminota 30 akaca asimbira kwa kiriya nacaka akagikora iminota canke isaha imwe amasaha 2 nacaka barakivuye ku munsi ukarenga koze nk'ubuzi burenga 10 ubuzi 5 ubuzi 7. Mwene ivyo bituma wa muntu atagira stability, mwene majambo vyasaba yuko ako kazi kiwawe ariko bo wispecializamo ukakagira mu bunararibonye bwo hejuru, kuko mu gihe ukanogeje neza ukazi neza wakametrije ukakanoza umusaruro uzovamwo nawe ntuzowiga. Itegeko rigira 4, irinda amadeni atari ngombwa. Fata ideni mu gihe ushaka gushora canke ushaka kongereza umutahe wo gushora mu vyunguka. Irinda amadeni yo gusesagura, irinda amadeni azotuma wewe basi atanyungu igaragara zokuzanira. Ahubwo ufate ya madeni uvuga ati iri deni ndarifashe mugabo ndarifashe kugira ngo inongeze umutahe ndawushore mu migambi y'iterambere, mu migambi izozanira inyungu. Hari abantu benshi za wumva ngo nafashe ideni mugabo ngiye mfashe ideni ryo kuza gusohokana n'abantu kanaka, mfashe ideni ryo kuza kwemeza abantu kubase kugira ngo ngure ibintu nemeza abandi basi bambona yuko ndenze, bambone ko ndi umuntu nyine w'agaciro. Nababwiye mu ntango abantu ntibemera. Iyumvire n'umwana w'Imana ntabwo yashoboye kubemeza bose, n'ubu harimo abatavyemera yuko yashoboye gucungura abantu. Ntaco gukora kugira ngo abantu bose bemere, ivyo ntibishoboka. N'urugamba utopfa utsinze. Ica gatanu, laba wikorera ivyawe, wigenge uvavanure na boss. Birahambaye. No kuvuga ngo avuga ati laba wikorera ivyawe wigenge uvavanure na boss. Ibintu vyogora abantu benshi. Mugaka acavuga ati nimba ukiriko ukorera uwundi muntu, kora cyane kandi vuba cyane umukure ku mutahe hama uje kwikorera ivyawe. Kuko mu gihe ukorera abandi bantu, mu gihe ukiri kwa boss, nta mwanya uzigera uronka wo kuza gukora business yawe, nta mwanya uzigera uronka wo gukora ivyawe mu mutuzo canke se ivyawe ngo bikore neza. Ahubwo uwo mubosi wawe uri kurakora canke nimukora akazi kundi muntu, bikore vuba cyane ubikore n'ingoga kugira ngo umukure ku mutahe hama nawe uze kwikorera ivy'iwawe wigenga. Itegeko rigira 6, menyekanisha business yawe, menyekanisha ibikorwa vyawe, menyekanisha ivyo ukora. Abantu benshi babimenye
bimenywe n'abantu benshi, hama abo bantu bamaze kubimenya baze kugushorera bakuzana amafaranga, igakumenyekanisha, igakwamamaza ibyo ukora. Ariko kandi curuza ibintu bizotuma abantu bagaruka, curuza ibintu bitataye garani, curuza ibintu bifise ubuziranenge, ibintu bimeze neza, kuko niwacuruza ibintu byiza, niwacuruza ibintu abantu bazogenda bikugura, bazoca batangira kuza barakwamamaza, nibo bonyene uzoba uheje kwiyamamaza wanashima, nibo baca bagenda barakwamamaza mu bandi, mu bagenzi babo, abagenzi babo nabo bakabwira abagenzi babo, uzosanga abantu baraje baragwira mpaka hama business yawe itera imbere gutyo. Kuri wa muntu rero yamaze gufatisha, fata neza abakiriya bawe, fata neza ingene fata neza bajya abantu baza kugushorera, kuko abo bakiriya bawe mu gihe utobafata neza, mu gihe wobafata nabi, umenye yuko baca bigira ahandi, hari abandi baba babakeneye baca biyimukira, kuko mu buzima canke aho ucururiza kenshi usanga hariho n'abandi bakeneye bajya abakiriya bawe. Mu gihe rero wobafata nabi, baca bigira ahandi, hama bityo utangure canke uruhombe canke uruhombo rutangiye kugana irembo ryawe, ukwinjirane ubuhombe bukwinjirane. Ariko bafate neza, ubagire umugenzi, ubagire inshuti, fata neza abakozi ukoresha, kuko abakozi ukoresha nabo mutabagira inshuti nibaza yuko ibyawe bitazotera imbere. Fata abakozi bawe ubagire inshuti, ubagire abagenzi, kuko mu gihe utabafise burya aho ugeze ntabwo wohagera, na kure ushaka gushika mu gihe utafashe neza abakozi bawe, naho ntaho woshika, kuko bari mu bantu bashobora gutuma uhomba cyane atana ahantu ugera, mu gihe nabo wabafashe nabi. Bafate neza, hama nabo bagufatire neza abakiriya, hama business yawe izamuke gutyo. Rero mw'ico gihe niwiga kubafata neza, urateye imbere budakena kabiri. Iga guha agaciro uwo ari we wese, kuko amafaranga yose ukeneye ari mu mufuko y'abo bantu nyene. Niwabaha icubahiro bakwiye, icubahiro kibakwiye, bazokuzanira canke bazokuzanira amafaranga menshi, ubure naho yakwiza, hama business yawe irusheho gukomera, irusheho kunguka. Ngayo amategeko nakuye mu gitabo The Art of Money Getting c'umukire ruhagwa, c'umukire rurangiranwa, isi itazibagira, abantu benshi batazibagira, Phineas Taylor Barnum. Aya niyo masomo dushoboye gukora muri iki gitabo. Wewe ugiye kuyakurikiza, karibu cyane mu muryango w'abakire, nawe umukire mu minsi iri imbere budakeye na kabiri, nk'uko nakomeje kubivuga. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na Jules Ndayikeza kuri YouTube channel Jules Mutebutsi Official, naho utaha no mu bindi vyigwa, komeze kubisangiza abandi, komeze gukora subscribe, komeze gukora like, ndetse ufise n'ico wotwunganira w'iki cigwa canke cakwigishije, turashobora guhurira muri commentaire, muri comment, ukandika comment yawe, nabyo ndavyishimira cyane mu gihe mbonye ivyiyumviro mu mperereye, na cyane ko mu gihe umutwe w'umwe ntiwigira inama, ariko mu gihe muvuga muti tubigenze ukuntu nuko canke tubikore gutya canke urakoze kutwigisha, ibyo byose ndabyishimira, bigatuma nkomeza canke ndushirizaho kubazanira n'ibindi. Murakoze cyane, Imana nibahezagire. Ciao ciao.